This is Flash TV. We shine to progress. Hello bakunzi ba Fresh TV, tubaramutse cyane bakunzi b'ibiganiro byubaka. Inyuma ya kamera haba hari Irerita Zoe ari kumwe na Israel, umwe mu basore nabo nyene abatangiye kuguhereza image zimeze neza. Jenny twandikuriyo Leonce the son of God, Doctor of Love, ushatse wonyita Diko. Umuntu tugiye kuganira no munsi subwa mbere, tuva mu bwiza tuja mu bundi, tukava mu mugisha n'ubundi twinjira no mu wundi uburushirije. Ni nayo mpamvu tuba twamugarukanye nk'umukozi w'Imana. Mwatubwiye muti ibiganiro ciwe canke ibyo bivuye vyiwe byaratwubatse, tinyabona mu mugarukane tubandanye tuba mu mavuta yiwe cyane cyane mu kwiga no mu kunguka mu bijanye no kwikomeza mu buryo bw'inkwemo. Ni Jaja Prophet, twongere tumuhe ikaze kandi kuri Fresh TV. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha cyane, kandi murakoze kongera kunyakira. Mumeze neza ariko kurondera Imana cyane. Hari haciye indwi tubonanye, hari ukuntu bwo muri mushasha wiyubura bariko barabibona. For real uraberewe cyane. Hari ukuntu wambara mu buryo bwo kujanisha, ukabona yuko uburyo wambayemo atari ugutomboza. Nabisanze kuri no ncuroho nakakantu kabura ntakonza kuvuga utakuri iganiro cy'ubushize ni kazi kiwe. No musi bawaje wagashize ko isaha nakandi kantu byose babijanye biri compre mwizose barakwana ari agashanete. Ariko Imana imbabarire ujya ngo kirazira umuntu kuguma ari aba bagore babandi nimba ari icaha sindaca usenga cyane kubera tikomeje bica bigomera. Nakurabye mu buryo bw'umunyamakuru muri ko murayaga, sinakurabye mu buryo bw'umugabo yo kwipfuza. Bimeze gute rero muri rusangi? Burya iminsi bari myinshi nubwo yoba indwi iba ari nini, kuko harabo twari kumwe mu ndwi hezo no munsi bacana gihari, wowe uracahari. Nkino minsi ni akahe kandi kantu gashasha uba wunguze? Imana iguhumugisha, ariko hamwe n'ivyo ubuzima bwanje no gusenga. Password no gusenga. Imisi yose tutangura gusenga. Aho nanje nshobora kukugwanya. Ego tutangire udushira mu biganza by'Imana. Imana iguhumugisha. Rero abari kure, abariko baratwumviriza, abari ku mpande zine z'isi, abivanye naho buri muntu wese umubumbo mugejeje, birashoboka ko biba bitameze neza, ariko nubwo bitameze neza ugira ukwizeye. Iyo wizeye, kuko igihe kimwe ngo Petero yari arindiwe ari mu kasho muri gereza, ariko bagize igihe cyo kwizera, marayika aramanuka kugira ngo abugururire imiyororo, mbese yari baboshe irabarekura. Bagize kwizera kandi bari password yabo yari gusenga. Aho bari muri gereza ngo barasenga, nta kindi bakora, barasenga. Niyo mpamvu bugururira. Rero iyo wizeye bya bibazo biragenda. Ya ngwara bishoboka ko muganga nakubwiye kutazokira, ubwo urindire. Abantu benshi hora bumva bavuga ngo je muganga yambwiye ko ngo ndindire gufa, no za diabete biki ngo, ariko iyo wizeye Kristo arabikiza ugakira ukongera ukaba muzima. Rero ngo bishoboka ko uno munsi byaba bimeze nabi, ariko ejo Imana ikabigira neza, bikagenda neza. Kubera kwizera niko kwatumye wari ikimuga amuguruka. Nawe rero aho uri ku mpande zine z'isi, bivanye naho mubumbe ukwigejeje muri aka kanya, urashobora kwizera mu ico kibazo cyawe ufise, n'ubwo bugwayi ufise, n'ivyo bibazo, mbese ikintu cyose kibabaje umutima wawe, ni wizera kiraza kurangira. Reka dushime Imana kabisa. Ko n'isengesho wari kurikirana ntivyerekanye ko mba ndi ngaha kandi mba ndi kure, ariko kubera Imana, Nehemiya yaravuze ngo Yesu niwe azotuma bikunda. Birakunda uvyizereyemo, bya bindi byose ukabironka. Mufashe dushime Imana rero. Unabasengere kumbure ukwizera kwiyongere muri bo. Kuko hari igihe munadende bukigwa, ukwizera kugagenda no gusenga nasenge, ariko bikaba ngombwa ko Imana yigiriye ubuntu akaronka umufasha akamusengera akagarukana intege kabisa. Rero mudufashe dusenge. Turagushima Mwami Yesu, turagushima Kristo kuko watwemereye utugirira ubuntu,
uremera ko twongera kugaruka ahantu kuri kamera kugira ngo tuvuge ibyo wadutumye mu izina rya Yesu Kristo. Ubundi ngo dutekeye ibintu byinshi kuko niwe wabiduhaye, kandi ngo watugize kuba abatumwa bawe cyangwa se abavugizi bawe. Turaza tukavuga ariko ukaza ugahingura, twebwe ntacyo twashobora gukora. None Kristo tukweretse umwanya tugiyemo, abagwaye bari kure, abari ku mpande zine z'isi, bafise ibibazo, abarushe n'abaremerewe, ngo nibaze kuri wewe ubaruhure. N'ahandi hari ubutabazi atari ugusenga. Ikibazo cananira umuntu ariko wewe ukaza ukabishobora, kuko byose bimwugarije ukaza ukabikuraho, ukamugirira bishasha bihoraho. Data, mu izina rya Yesu tukweretse umwanya tugiye kwinjiramo. Mwami Yesu, ntaba ari twe, turakweretse journaliste, turakweretse cameraman, nabo bose bagirire neza. Nanje mpe kubikora neza, bose bakore kubikora neza, twese uze guhura mu mwanya umwe. Eka umwanya wose uze kumara uze kubana nacu, ndetse aka kanya ndasengeye n'igihugu cacu mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ubahe gukomera kandi ubakomeze, ngo nubwo ibihuhusi bitazobura kuza, ariko abazokwizera uzobakuraho ibihuhusi kandi bose bigende neza, kuko igihugu cacu ngo nicaba amahoro, natwe tuzaba amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Kabisa, asante sana. Ubari umugisha gutangurira mu mavuta, ugatangura wiragije Imana. Nibaza ko kiba ari ikintu umuntu wese wese n'ubundi aba akwiye kuzirikana. Imbere yuko tugera ku kintu nifuza ko tunaganira ko ahanini nanje mba numva inkeneyemo ivyigwa, ariko ahanini nkabikenerera abagenzi banje bariko baradukurikirana. Rimwe na rimwe hari igihe ngira iyo natumiye umutumire agace twise kutuntu n'utundi. Hari ibintu kimwe mbere ni bibiri nibajije, avuga ati Prophet Jaja ni agaruka bino bintu nzobimubaza. Nkuno munsi mu itorero cange mu ishengero nkoresheje ijambo ry'ikinyarwanda kuko narumvise ukunda kuvuga n'ikinyarwanda. Warabisiguye ubushize yuko no kubera ko uhora ukora ama conference hakujya y'igihugu ukaja mu Rwanda, ukambere umuvyeyi wawe umwe n'umunyarwanda kazi banabimenye impamvu rimwe rimwe ucishamwe ukakivuga. Nk'ubu mu ishengero urimo cange ryawe uramutse ari urirongoye, ugasanga muri za ntama urongoye, reka mve mu mvuga yo gukoresha intama, ugasanga mu burongoye harimo umusore canke umugabo yakwipfuje mu buryo bw'umubiri, wowe ukama wigisha ariko ibyifuzo vyiwe biraho hantu. Akagera igihe mbere akwicura akabwira ati Prophet uratwigisha ariko jewe narakwipfuje. Ni yihe mpanuro womuha canke wobigenza gute kugira wa muntu asubire gutekana mu mutima? Imana iguha umugisha ko mbaza icyo kibazo. Ego izo ntambara duhura nazo, ariko twebwe objectif niyo kubaka mega church. Kugira ngo wubake mega church hari ibyo usabwa nawe, kuko nk'umuntu hari ibyo uheba, sibyo? Hari ibyo uheba mu gihe biba bimeze gutyo, iyo bigenze uko akaza akabikubwira ko agukunda. Hari urukundo, inkundo ziri kwinshi. Hari uwo mukundana kubera ko mukundana n'inshuti yawe, bivanye n'uko umufasha, bivanye n'ivyiyumviro muhana, mukaba inshuti. Ariko kubera ko abantu bose ivyo babona, wewe kubera cya kintu umuntu ari we yimenya, cya kintu umuntu aho bifira arahazi. Buriya ikintu kikugora kenshi urakizi. Ubukizi. Ego. Rero iyo habaye ikintu kiko kirakugora, kenshi ni cya kintu uvuga ati iki ndagomba kugihagarika, vyanka bikunda ndagomba kugihagarika. Bon, iyo haje nk'umusore cyangwa umugabo bibaho akakubwira akagukunda, si ngombwa ngo mukunde. Nashatse kumenya uri kuravyagura cyane, tugende mu buryo buri straight. Uwo mwahira uwuhe muti aramutse akubwiye yuko yakwipfuje mu buryo bw'umubiri? Urakoze. Umuti ushobora kumwahira nta kindi mwigisha gusenga no kwihangana. Donc kugira umutima wo kwihangana. Umutima wo kwihangana kubera ko Satani we yerekana kubiboneka, kubigaragara. Ashobora kumbona apparence physique bikamwanka mu nda, kavuga ati Prophet nk'ubu ndumva ashobora kuganira nawe. Ariko bundi jewe ubu kuri aho ngeze, kuri level ngeze ko novuga ko ntapfa guha umwanya umuntu wari we wese.
mu kwirinda ko uhava usanga mwaguye muri ako kaga niko biri kuko ubundi icaha maze igihe nigisha ko icaha ntabwo ushobora kucirinda ahubwo uragihunga yes cyane cyane ivyaha byo bijanye n'ubushakanye umuhinga wavyo ariruka kumwe Yosefu yahunga uriya mwamikazi yari kumuhabura ikintu cose nico kintu navuze ngo dufite topic kuvuga ngo umutima wo kwihangana umutima wo kwihangana isuna yivuga umutima wo kwihangana kabisa izo wabaye satisfied uburyo yishica kintu no kuvuga ngo mugisha gusenga ukamubwira kwihangana no mugisha gusenga hamambwira kwihangana kuko ivyo umubiri wacu dusavye singoma ngo bikore kuko umubiri wagomba wowe kuwufata umubiri ukubwiye ati okay Jonasi ubu ndagomba kuja nkubo kubwira ati hari umukobwa nabonye ahantu ndagomba kugenda kumuresha kumuganiriza donc uko muganiriza cyane niko mugumana uko mugumana niko bya bintu satani nawe azate onene ko mukundanye nshaka gukundana gucyo gusa ariko kubera wa mutima wo kwihangana uziko nubwo bimeze uko ushobora wewe kuvuga ati okay bya kugira ngo ibi ndavyirinde ndumva nashaka kuvugana n'abakobwa kugira ntibiriguragira ya accrochage ngo murinde kwegerana cyane ugere hahantu kubyikura mu byo kuko Imana nayo bundi ikunda abantu babagororotse Imana ikunda abantu bumva iyo ushobora gukora ikintu ukirekerera ugakora icyaha uno munsi bakora icyaha bakabigumamwo nta kibazo bagakora ivyaha uno munsi ugasanga amakopine n'abakopinaje ngaho onya muri eglise nta kibazo ni bya bindi tuvuga rero kwihangana iyo utihanganye ucukora ibitandukanye n'ivy'Imana ishaka wasanga waruguyemo biramutse bishitse kuri wewe cyangwa ntivyo gushikira nawe urabona ko navuze ukwifuza nawe ukifuza umwe mu bari mu rushengero uwo bigenza gute uwo bigwaniza gufuka bikubita canke wewe nka prophet ico kintu nico gushikira uretse ko bitaranshikira ariko noca nikorera ko nka sasenga uwo bifata nk'umudayimoni waguteye cumukubita hasi kuko bivanye n'ivyo uri kurakora hari ibintu uri kurakora bitaba bijanye n'ivyo urimo je nyemba uno musi ndi profete akakanya uno musi kandi nkahagarara nkumva neza ko nifitiye confidence hari ibintu uno musi ntagikora sivyo nk'ubu jewe sinkija ngo ntemberane n'abatipe kuvuga ngo hari abatipe tujana abajama turajana uno munsi tutari guhurira mu gikorwa c'Imana je nta kindi duhurirako nagira nk'ubu nk'akararo ntushobora kuja nko kuri Tanganyika gufata akayaga gusanga uri kumwe n'abatipe bisanzwe tu bawe kuko buri kintu cyose nkora kenshi ndagikora ndi jenyine kandi ndaryohewe wumva biryohewe so mu bana wabyaye haramutse harimo umwe akubwira uti mama nubwo wo kwimena ku mabuye sinshobora gusengera wewe hajya usenga akigira mu rindi dini nyine akakwereka ko adashobora kwifadikanya nawe akaba ari umwana wiwawe ico gihe vyogenda gute mwobipfa mwobandanya mu kabano ukamufata nk'umwana wawe so kubera ko hariho wibuke ko hari habaye n'umwana w'icangazi ibirira bitubwira ko hari abana b'ivyangazi abana b'ivyangazi ntibarabira ngo abavyeyi babo bameze uku surtout nk'abana b'abakozi b'Imana no munsi usanga batandukanye n'abana b'abapagani aba bana b'abakozi b'Imana uyu munsi ntibagira kumvira donc we muri we agomba kuba yifitiye confidence mu byo iwe ariko arakora akumva ko we ivyo akoze ari byo noneho avuze ati jewe uno munsi nubwo uri profete ntabwo nja gusengera aho usengera birumvikana ko nta aho onya ego urababara ariko ntacu hindura icikora uramusengera ushobora no kumusengera atabizi ariko uvuze ngo mugire brand of fair uvuge ngo hariya ntuje mukabipfa ugasanga muirwa murabishwanira nawe nk'umuvyeyi ntacyo buri kuramufasha iyo umufasha uramwereka ukamwigisha ugasenga ukamusengera kubera umutima w'Imana Imana yo niyo yitoraniriza
kuko idini ntawe rizojana umuntu Kabisa. ahubwo gusa icyo gukora umwereka ikibi ukamwereka icyiza icyo ari cyo n'ikibi icyo ari cyo ikintu wagikora kizokumerera nabi ariko ikintu utagikora niwagikoresha gusenga bizogenda neza rero mubipfuye nk'umubyeyi nk'umukozi w'Imana ngo umwana wawe ntiyaje gusengera aho usengera aho vraiment mfatiye ku byo uvuze nca numva menga ko bari gutahura guke ego bari gutahura guke uno munsi rero Jaja Prophet isi y'uno munsi uravye kiremwa muntu bari kiri mu mazi abira ibibazo ni byinshi ubukene abantu bararira amaborogo hariho n'abantu n'umunsi bakubwira ati ntitubone epfo na ruguru ntitubona aho kuja nk'umuntu navuga uba mu buzima ahanini bwo kugaburira ishengero kandi umukozi w'Imana ubona hoba hakenewe iki mu isi y'uno munsi urakoze cyane jewe iki gihe naje ndiko ndasenga ngira ubabaro cyane iki gihe igikenewe ku mwana w'umuntu kuko isi yo iri kitera igera kure cyane kandi isi iri kwirukanka cyane uko yiruka niko n'abantu bari kwiruka cyane ariko cyo nakubwira igikenewe hakenewe umutima wo kwihangana nta kindi gikenewe umutima wihangana uyu munsi utagira umutima wihangana ntabwo uzoshobora gushika kuco Imana ishaka cyangwa se yaguhamagara kuko utagize umutima wo kwihangana hari ibintu usiga kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ivy'Imana bijya barambiye abarambiwe bagiye umutima wo kwihangana rero uno munsi surtout uhereye ku bantu bakuze ku bajene byose birabaraba guhera ku bakuru mbese gushika kuri muto ni ukugira umutima wo kwihangana kuko umutima wo kwihangana mu gihe iki gihe isi iri kiramera nabi hari ibibazo by'ubukene n'ibintu bivyugarije abantu byinshi ariko nagomba ndakubwire ngo nko kuba uri umuntu uvuga ati niba nararemwe n'Imana ndaza amategeko y'Imana icyo Imana yanka ndakizi ugira uwo mutima wo kwihangana baba nko ku bajene ku bakobwa n'abahungu n'ubu uyu munsi umujene w'umukobwa adafite umutima wo kwihangana ni bya bindi ubusambanyi bugwira kuko nta mutima wo kwihangana agira aho hanze akabura amavuta yo kwisiga akabura impuzu yo kwambara kubera kutagira umutima wo kwihangana kuko utagira umutima wo kwihangana n'umutima wo gusenga nawe ufite ni ukuvuga bya bindi abuze nimba ndiko ndakumva ashaka kubirondera kuneza no kunabi avuga ati biguma vyoroha ndabishaka ariko rero undi muntu akubwira ati ndaza kwihangana nk'umuntu ari ndose umuntu amatarani none nca ndara ubusa ngo nukwihangana ati reka ndayatore ibikurikira nzonka umuti nimba ari ukwihana nzihana mugabo mbanze ndenge uno munsi urumva rero umutima wo kwihangana iyo tawuhari ni ikinyene kiba ngo ndabikora nzihaneje mbega Yesu yoza ubunyene ko ashaka kuza nk'igisuma isi ikarimbuka kandi baravuze hamwe ejo hatageze karihana ejo hatageze kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo murabikora nkihorera ngo mukwibaza ko mpanye namwe ngo ariko nyuma nzo bishira ku mugaragaro ngo mbishire imbere y'amaso y'abantu mu yandi majambo birashoboka ko ushaka kwibaza ukora ivyaha ejo nzihaneje ugasanga ubunyene kuko Yesu ataraza urupfu rwose ugacupfa utarihana uzoba wakoreye so wararusha waruhiye ni kwemera ukihangana Yobu yarihangana Yobu yararusha cyane aragwara gushika naho Yobu umugore we mubwira ati tukimana uveho Satani agenda kugerageza Yobu kandi ibiriya bikugerageza Imana irabizi Imana irazi kutagira amavuta yo kwisiga wa mukobwa we Imana irazi ko wabuze impuzu yo kwambara wa muhungu Imana irazi ko uri umushomeri utagira akazi ariko ntuze kwiba ntuze kumena ibintu bya barundi ibi byose Imana irabizi ariko niwagira umutima wo kwihangana Imana ifite inzira nyinshi kuzomenya ingene bigenda ifise umuntu wayo kandi Imana ifite amafaranga abantu bafite amafaranga ariko haguruka ugira umutima wo kwihangana uvuga ati genda ndashaka kuja gukora icyo kintu cyose ubonye ugikore nturabire ku mashure wize ugikore niyo mpamvu umutima wo kwihangana ni guhera hejuru gushika hasi
uhera hejuru uje hasi canke ni Kuvuga- guhera mu bantu bo mu kuvuga mico mu yo bantu bo hejuru. hejuru dufate nko mu nzego zo hejuru Okay, nabo okay, utagira umutima wo kwihangana nk'akarorero bakujeje baraguhaye poste irimwo buri kintu cyose ibiturire n'ibiki utagira umutima wo kwihangana uba mu biturire utagira umutima wo kwihangana abaje gushaka akazi hari n'abafite n'amadiplome akaza bakadepoza ariko bataguhaye ibiturire nuronka akazi ni ure umutima wo kwihangana ni ugukora mu kuri uko ijambo ry'Imana ryaguhaye akazi uko Imana yaguhaye ako kazi kora mu kuri nimba ari biro yawe muri domene yose urimo bikore mu kuri uhera ku nzego zo hejuru namwe n'aba bitwa ngo barakomeye nabo barafite iby'Imana yabajeje kuko aka kazi bagahawe n'Imana kandi bagaye ngo bagakore neza aba bantu bato baza babagana babakire umutima wo kwihangana yakiriza umuntu umutima mwiza kandi navuga ngo kugira ngo ukorere iki zana amafaranga ukore n'umutima wo kwihangana abakobwa uyu munsi icyo babuze bagaca bagenda gushakisha mu busambanyi hanze hari ibigabo bitagira umutima kubera kandi bifite amafaranga ega amafaranga barayafise ni kimwe nako navuga ati hari umuntu akubwira ikintu koko wiyumvire nk'umuntu ukumva amenga afise rezo biragoye ko nawe nk'ubu dufate uri umunyeshuri yiga muri kaminuza hanyuma ugasanga bakwirukaniye minervare ugashobora wonka cya kigabo kumwe ariko uravuga kubwira ati reka dufate ijoro rimwe hanyuma ndakwishurira 300 ivyo ni nk'ibice bibiri muri kaminuza bayita amasemestre ndakwisura amasemestre abiri biragoye burya yuko abantu wari wirukanywe wabuze minervare wo harokoka uza kantu gaca gatangira kuza mu mutima w'umukobwa cavuga ati none abona bihereye ubuntu bo sinabikoze akorera nakamara amazi ati reka ndayatore nta kundi sindiko ndemeza ko ibyo bakwiye kubamwe mugamba ndiko ndakubwira uburyo ino si yubatse ahantu abantu benshi bafatikwa naha muri commentaire canke ntihaburuza umukobwa ariko araba kino kiganiro avuga ati uwo mu prophet shane yivugire nuko yahiriwe wenda bana nasa neza nuko aronka buri kimwe ati burya yaba yahora na bino bigaragazo nawe akabibura abantu wosanza hafatiwe urumva iki ni cya kindi uko twega twahamagawe natwe hari ibyo twabayemo sibyo buriya ngo ntushobora gukomera utabanje gukomereka kandi ntushobora gukora ibitangaza utabanje kubitangaza do kubanza gukomereka hama wamara gukomera ukaza ugakomeza abandi je ndi ngaho mu buryo bwo kubakomeza nanje hari ibyo byarankomerekeje ibe byankomerekeje nukaneye ko abandi baza kubikomerekera bibakomeretsa baragomba kumenya ngo mbega nyimba mbuziki ndagomba kwihangana niyo mpamvu uyu munsi mu bajene cyangwa mu mago mu ngo inkundo ntazihari kubera iki uyu munsi umukobwa aragenda ku mugabo kubera ivyo yamuhaye noneho birashika kuko ibihe bihibindi bigahinduka bimaze guhinduka agacagira gute ntihahandi acagenda kubishakisha rero nta mutima wo kwihangana yagize niyo mpamvu rero iki gihe ni cy'ubwenge kuko iki gihe kirakomeye ni cy'ubwenge novuga ko ari cy'ubwenge kuko buri muntu wese uruhande arimo waba umukobwa umva uko umeze ugomba kugira umutima wo kwihangana utagize umutima wo kwihangana Imana nayo ntigiye kwihangana ese Imana icihanira heka kurimbura mugiye kwihangana Imana ntihaniraho ariko iki gihe kuko ibyaha byabaye byinshi amabi yabaye menshi ubugome bwabaye bwinshi ubugome buri mu matorero ubugome buri mu bantu b'Imana uyu munsi umuntu w'Imana ntacitwa ko ari umuntu w'Imana uyu munsi ugasanga umuntu arafise Imana kugiriye ubuntu urafise ariko mbega ni mugenza we gutubona biriya bintu ariko abikora wewe ufise icyo wamufashisha niba ufise impuzu yo kwambara ukagira ikanzu nziza gute umukobwa ubona ko yagiye mu busambanyi kuko akeneye ikanzu nawe ni umuntu hari ibyo akeneye hari igihe naje kubera bwa bukene ariko ndavuga ariko kubera ko ibi bintu rero byagiye isi yiha igafata n'ubwoko bwayo bw'abantu bw'Imana ikabuteza ibi bintu bw'uburyo bugaragara niyo mpamvu ubona kwihangana ari guke no mu itorero ni guke kuko impamvu ari guke uno munsi igikorwa twahamagariwe twamagiye gukora igikorwa izi ntamubwira ngo tubagize imega cyacu umuntu nimba wari mu byaha ukabivamo kuko mirako niyo gukiza umuntu uyu munsi ugasanga abakozi b'Imana bamwe bafise biri kimwe
ariko umuntu yinjiye mu itorero arakeneye gufungura bamwe n'inzu bamwirukanye kandi bagenda mu modoka ari meza bafise buri kintu cyose mbega icyo kumufasha n'igiki hari ubangura musengera ubanza kumuha ubufise banza umuhe afungure banza umuhe niba bamwirukaniye inzu murihira inzu hama umusengere hama nico kintu mbona Imana idusaba naho Imana izoza ikabigenza neza kuko Imana yamaze kurakara n'ibintu biko birabera mu matorero. Ni zihe ntambuko rero umuntu yotera kugira wa mutima wihangana urushirize kuba munini muri we? Izi ntambuko ikintu cya mbere nobabwira umuntu wese ari kumviza ikiganiro yitwa ko yoba yararemwe n'Imana canke se yakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe. Avuga ati ndazi amategeko y'Imana ndazi icyo Imana ivuga nta kindi ni ugusenga. Izi ntambuko ni ugusenga wamara gusenga bigufasha kwihangana kuko iyo usenze waba ubabaye kuri ijambo ry'Imana ngo mu vyiza canke mu bibi ngo tugire gute twame dushima Imana. Imana yifise inzira nyinshi kandi inzira z'Imana ni nyinshi cyane bimenye inzira ibizanana ariko gerageza kwihangana wa mukobwa we wihangana birashoboka ko banakubwira ngo wanasaziye ni wanyu n'ubukwe nabwo uzoja wona uzogira ariko reka kwicira inzira reka kwicira inzira gira umutima wo gusenga nugira umutima wo gusenga byose bizozira mu gusenga nta handi ho biva no gusenga ibikubabaza ibikurusha waba ukenye waba uri umushomeri nta kinje gukora no gusenga hama Imana izokurongora nk'ahantu mu kazi runaka uve hasi ugenda kandi kuko Imana yabivuze uzocuronka akazi kubera kwihangana. So prophet tugushimire rero ukuntu uba waje uvuze akantu ko gusenga duce tunarangiza ushira mu maboko bwa bwoko bw'Imana ubasengera ariko kandi ushobora kufise ubutumwa ushobora gusigira abantu cyane cyane muri ano mezi arangiza umwaka binavugwa yuko mu buryo bw'impemu aba ari amezi agoye cyane. Imana bahumugisha mbere ko turangiza hari abaza kwifashisha Bibiliya turaba kakano ijambo riri muri Bibiliya muri Yeremiya igice ca mbere duhere ku murongo w'indwi ravuga ngo ariko ngo nguhoraho ngo ari kuhoraho arambarira ati ntaco uvuga ngo ndacari muto ngo kuko nzogutuma ko wese ari uzojako kandi ico nzokubwira cose akaba ari cyo kwiye kuvuga ntuzogira ubwoba ku bwabo ngo kuko nzoba ndi kumwe nawe akagaje bavuga ngo maze uhoraho aramvura ukuboko aho ku murongo w'icenda ankora ku munwa urarambarira tehe nshize amajambo yanje mu kanwa kawe ngo raba uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ngo kugira ku mahanga no ku bihugu ngo by'abami bwo kurandura no gusangangura no guhonya no kukomvomvora no kubaka no guteragira. Imana bahumugisha. Mpamvu iri jambo mbizanye ko bashaka kwaza tese profete iri jambo rizanye gute ariko ijambo rivuga ngo uhoraho ankora ku muntu aravuga ngo aramvura ukuboko ankora ku muntu ngo nguhaye amajambo kandi ibyo nzogutuma n'ibyo uzovuga ngo n'ibyo nzogutuma ko nzogutuma ko sinuzoja mpagaze ahangaha mvuga ngo ntabwo ari je nibwiye ni ijambo ry'Imana kandi ko Imana yantumye nantuma ngo nzogutuma ugende ubivuga ugenda ntabwo banzangira je kubabwira ku bantu hanini twadufise kwihangana tugira umutima wo kwihangana twagize umutima wo kwihangana hari bihusi bizoguhitana ariko nugira umutima wo kwihangana hari ibintu Imana izogukingira nje kwabwira ngo aya mezi nagize iyerekwa ukwezi kw'icumi na rimwe n'ukw'icumi na kabiri gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri kugira ngo ugere muri Kanani yawe uguwe neza kandi ufitanye ubusabane bwiza n'Imana gira umutima wo kwihangana kuko aya mezi ni amezi Satani ari gukoreramo cyane kandi nayo Imana yaravuze ngo uje gukubura ni amezi agiye kugwamo imvura nyinshi cyane imvura nyene igwa igacose imirima igwa ikababaza imvura igwa en désordre imvura igiye kuzogwa izosenyura amazu mbese ugasanga n'umuntu kubarabara abantu batwawe kubera imvura. Hari ico bokora kugira ico cago kize kibasimbuke. Cago no gusenga tugasengera igihugu buri muntu wese harasengera igihugu mbese asengere n'isi yose kuko ibi bisi biraba igihugu cacu gusa nibiraba ibihugu byose guhera no mu Rwanda hose imvura izobirikira kubita izoba ari mbi cyane kandi ibintu bizoba bitoroshe abantu baravuga ngo ibintu bizozimbuka cyangwa bizogira gute ariko birakomeza kuba binini cyane
kugira ngo abantu bagire gute babure ifatiro babure epfo na ruguru. Hari abantu bagiye kubura uko babigenza kubera wa mutima kutihangana, bagende bahure n'umuntu avuga ati uriya muntu ashobora kuba afite n'ibihumbi 10 hacamwicira mu barabara kubera bwa bugome nuko birategurwa ni strategy Satani ari gukoresha. Ariko umuntu azogira umutima wo kwihangana agahagarara yemye kuko nta kizoba ntuzicwa n'inzara kuko ni icago kitazoraba wewe wenyine. Ngiye kubwira ngo hagarara ushika mushiramanga. Aya mezi n'amezi yo gusenga kugira ngo ushikire mu bintu byawe uguwe neza. Wow, urakoze cyane. Nibaza ko baba bavyumvise cyane ano majambo asana imitima. Reka turangize nkuko twatanguye udusengera. Imana ibaho umugisha, reka dusenga Imana. Urakoze Yesu, uri Imana ukomeye kandi uri umukozi w'umuhanga. Turagushima Mana kubwo message wantumye, nayimaranye amezi 2 ariko ndagushima ko wemenye ko mbivuga. Kuko waravuze ngo nzo gutuma ko n'uzojako kandi ivyo nzo gutuma nibyo uzovuga. None Yesu ndakwinginze nguze ufate imitima y'abantu. Uko watubwiye ngo mbahaye ubasha gusanasana imitima ibabaye. None akakanya ntabwo Satani yotera ubwoba ubwoko bw'Imana. Ariko buri muntu wese ahari ashikame ashiramanga, ahari umuhe guhagarara neza, ahari umuhe guhagarara ashikamye, kuko umusoda yogwana ariko akaneshwa. Ariko yamaze kumanika imbunda hejuru akamanika inkiho yiwe hejuru abatsinzwe. Ariko ndasenga kugira ngo buri muntu wese ahagarare kugira ngo abe umusoda, kuko bavuze ngo turabasoda ba Kristo Yesu guhera ku nzego zo hejuru bashikame bashiramanga, kugira ngo igihugu cyacu tugifate tugishigatire, kugira ngo igihugu cyacu tugisengere, kugira ngo igihugu cyacu kibemo amata n'ubuki, kandi dusengere n'abayobozi bacu kuko Satani we iyo ahari kugira ngo asambure. Ariko Yesu ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwahagarara neza mwakora iby'Imana igomba izoza kuko igihugu cyacu nicaba amahoro natwe tuzaba amahoro. None rero Yesu urakoze kubana nacu n'iki kiganiro. Umuntu wese aza kucumva ubane nawe, umuntu wese afite ibibazo umugirire neza, umuhe kwihangana, utanga umutima wo kwihangana kuva ku nzego zo hejuru gushika kuzo hasi. Data mu izina rya Yesu nanje urakoze kubifashijemo kuko nanje ntabwo ari je ariko ndi mikro kugira ngo wuze wivugire. Yone ndasengeye n'abakozi bawe, journaliste ndagusengera Imana ugire neza. Nawe cameraman Imana iguhumugisha. Buri muntu wese ari ku mande zine zisa twumviriza Imana imugirire neza. Imana ize igwanye ibibagwanya, itsindi bibatsinda, inesha ibibanesha. Ni mu izina rya Yesu. Yari Prophète Janine. Shalom shalom. This is Flesh TV. We shine to progress.